Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu, aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Abakuru b'insengero zo mu Burundi bari mu ngamba zikomeye zo gukumira ikiza cya COVID-19. Hariho n'ibibategeka araba abandi baza mu misa, hari nk'abaririmbyi turabafasha kuko nabo nyene n'abakristo bacu kugira ngo haza abaririmbyi bake baririmbire umwe wese kuri mikoro yiwe kugira ngo ntihave ibenyanduruko yo guhana ico kiza. Uwo ni Padiri Mugiraneza Thomas, umukuru wa paruwasi ya Kanyosha muri diocese ya Bujumbura mu Burundi, avuga zimwe muri izo ngamba. Mu Rwanda naho abadepite barasaba leta gusobanura impamvu hatubakwa imihanda ihagije. Aya makuru n'ayandi turabagezaho nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Diane Nininahazwe ni wowe waduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru agezwe hirya no hino ku isi reka tuyahere aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ishirahamwe ny'Amerika Open Technology Fund rikora mu gisata co kubahiriza ubwigenge bwo gutangaza amakuru mu buryo bugezweho gitwariye umuyobozi mushasha w'ikigo USGM gitwara ijwi rya Amerika. Michael Park yagirizwa kuba aheruka kwirukana bidace mu mategeko abayobozi b'inyamakuru mpuzamakungu bitatu bitwarirwa muri ico kigo USGM gifatwa mu mugongo na leta ya Amerika. Mu bayobozi b'ibigo bibarizwa muri USGM, Michael Park yirukanye mu ndwi iheze barimwe abarongoye iRadio Free Europe n'Iradio Free Asia. Ku ruhande rw'ijwi rya Amerika, umuyobozi waryo Amanda Bennett n'icegera ciwe Sandy Sugawara batanze imihoho bavuga ko Park afise uburenganzira bwo kwicagurira indongozi shasha z'ico kigo bokorana. Abitwaye basavye abacamanza ko burizamwo ingingo y'iyurukanwa ry'abo bategetsi, bongera basigura ko ukwirukana kwabo gushobora kuzobangamira ukwigenga kw'ivyo bigo. Yaba Michael Park canke ikigo USGM nta numwe arishura ku bibazo vy'abamenyesha amakuru barimwo ab'ijwi rya Amerika bari bagerageje kumva ico uruhande ruregwa rugona. Yemezwa na Sena, Park yari yarahiye avuga ko azorwanira ubwigenge bw'ibimenyesha amakuru vyose bibarizwa mu kigo aramutswa, gutyo bigatangaza amakuru adahengamiye ku vyumviro vya politiki kanaka. Bimwe mu binyamakuru bikorera aha muri Amerika vyasesangwe yamara bivuga ko bifatiye ku myumvire yiwe ya politiki n'imigenderanire afitaniye na Perezida Donald Trump bizohava bigorana ko imvugo yiwe ijana n'ingiro. Mu kwezi kwa kane, Perezida Trump yifatiye mu gahanga ijwi rya Amerika n'ubuyobozi bwaryo, avuga ko imikorere mibi yaryagirije yategwa n'uko inama nshingamateka yatebeje kwemeza Michael Park nk'umukuru w'ikigo USGM gitwara ijwi rya Amerika. Tukiraha muri Amerika, ico gihugu gitangaza ko citeguriye kuvana Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishigikira iterabwoba. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Mike Pompeo yabivuze inyuma y'ikiganiro yagiranye kuri telefone n'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Abdallah Hamdok aramutswa leta y'imfata kibanza muri Sudani kuva mu 2019 ubutegetsi bwa Omar el-Bashir butembagaye. Mike Pompeo ntiyatomoye ico yavuganye na mugenzi we wa Sudani. Gusa mu kiganiro n'abamenyesha amakuru yavuze ko yizera yuko Sudani ishobora gutezurirwa mu ndwi ziri imbere. Ibi bikaba bije bikurikira icemezo ca Sudani co gushumbusha imiryango y'abanyamerika baguye mu bitero umuhari w'iterabwoba Al-Qaeda wagavye kuri ambasade ya Amerika muri Tanzania na Kenya hari mu mwaka w'1998. Ivyo bitero bikiba, Amerika yagirije Sudani ko yarafashije uwo mugwi w'iterabwoba kubikora. Gutyo icigira ko isaba yuko imiryango yaburiye muri ivyo bitero yoshumbushwa n'ico gihugu. Ibihugu vyose bigize akanama kajeje umutekano muri ONU kiretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyamirije umugambi wa Israel wo kwigarurira intara ya Cisjordani. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yagabishije Israel yuko ari nkamwe yo kyoza akamo yatewe n'abagize ako kanama ikigarurira igice ca Cisjordani bitazokwijana. Kubwa ONU no mugambi ugiye mu ngiro ushobora kuzokwegera akagisi. Israel yari yavuze yuko uyo mugambi wiyamirijwe n'ibihugu vyose kiretse Amerika ari umugambi itegekanya gushira mu ngiro bitarenze mu kwezi kuza kwindwi. ONU muri make ikaba ishaka ko haba leta ya Israel yigenga
n'iya Palestina nayo nyene yigenga, gutyo amatati ya Cisjordanie akava mu nzira. Amakuru tubafitiye muri kano kanya hirya nino ku isi tuyasozerereye muri Madagascar, aho perezida w'ico gihugu Andry Rajoelina yatangaje ko vuba ico gihugu gitangura guhingura imiduga kifashijwemo n'amahinguriro yo mu Budagi no mu Bushinwa. Imiduga ya mbere izohingurwa n'ihinguriro Kazikar muri uyo mugambi vyitezwe ko itangura kudandazwa mu myaka 3 iri imbere, naho amazina yayo atatangajwe. Ihinguriro Kazikar rizoikora rizohingura kandi n'amapikipiki. Perezida Rajoelina akaba yabwiye itangazamakuru ko isoko ryabo rya mbere barizeye mu gihugu, ariko kandi bazoshorera no hanze, na cane cane ku mugabane wa Afrika. Kazikar ribaye ihinguriro rya kabiri ry'imiduga muri Madagascar, rije risanga ryari hasanzwe ryitwa Karenji ricumbagiza mu gukora. Ku mwaka urwo ruganda rwahiriwe rudandaza imiduga iharurwa mu 10. Madagascar kiri mu bihugu vya mbere bikenye ku isi, kimaze imisi cerekana utwigoro dutandukanye twerekeza mu nzira y'iterambere. Kwa nyagihugu 10 bo muri ico gihugu 9 babeshejeho n'amafaranga ari munsi y'amadolari 2 gusa ku munsi. Urakoze Diane nini nahazwe kutugezaho ayo makuru. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Nyuma ya Perezida Evariste Ndayishimiye, Vice Perezida Prosper Bazombanza na Ministri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni barahiriye imirimo yabo mishya. Bari imbere y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ejo kuwa gatatu i Bujumbura. Inkuru turagezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda. Imbere y'Imana mushobora byose n'imbere uwatanguye kurahira imbere y'umukuru w'igihugu, inama nshinga amateka na nkenguza amateka hamwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro n'icegera c'umukuru w'igihugu. Jewe Ingenieur Prosper Bazombanza, icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa. No mushikiranganje wa mbere yabigenjeje gutyo, afashe bendera y'igihugu n'iy'ubumwe nk'uko wamutanguriye yabigize. Jewe Commissaire de Police General Bunyoni Alain Guillaume, mushikiranganje wa mbere, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika. Iruhande yo kubahiriza ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko agenga igihugu, abo bategetsi babiri biyemeje kwirinda ico cose coza gicanishamwe abarundi, kwirinda ivyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu hamwe no gukingira imbibe z'igihugu. Abo bategetsi bari bemejwe kuri uyu wa kabiri n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka bisabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Haba mu kubemeza canke kwakira indahiro zabo, abashinga amateka baturuka mu mugambwe SNL utavuga rumwe na leta siho bari. N'utwara uwo mugambwe Agathon Rwasa asanzwe ari cegera ca mbere c'utwara inama nshinga amateka siho yari. Terence Manirambona avugira uwo mugambwe akaba n'umushinga amateka w'uwo mugambwe arasigura igituma. Carahishijwe bikozwe rero mu mpisho, nta nakamara kw'ijyayo mu gihe bikozwe mu gihe kaberogo unyuranye n'amategeko yuko inama nshinga amateka ikora. Ariko kandi biratangaje no kumva ko nka bene ico kiba abategetsi bakomakomeye nka bene nabo bikemezwa imbere y'urwego rutazoshobora gukurikirana ibikorwa byabo. Usanzwe iyi hari uno munsi irikerangiza ikiringo cayo iza yaba boje bakemezwa n'inama nshinga amateka canke nkenguza amateka zizokurikirana ibikorwa byabo nk'uko amateka bitekanye. Ariko siko byagenze, umva rero harimo agahaze kanini cyane. Umukuru w'inama nshinga amateka Pascal Nyabenda arahumuriza akavuga ko igikorwa bakoze kuva kuri uyu wa kabiri cisunze ibwirizwa shingiro. Abari bashatse kuvuga bati inama nshinga amateka iriko iragenda niyo rayiza canke ngo itore, mu bisanzwe bavuga parlement, nta nahamwe bavuga ngo parlement nouvellement élu. Oya, bavuga parlement. Iyo bavuze parlement rero, iyo hari urwego rwatowe rutararangiza ikiringo, ni ukuvuga ko rurangura ibikorwa ukuri kwamye. Naho biruko
leta nshasha irongowe n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ntihumuriza bamwe mu baharanira agateka kazina muntu. Abenshi bibaza igituma hagenywe uwahawe ibihano na Amerika n'ibihugu vya Buraya kubera uruhara yoba yaragize mu ihonyangwa ry'agateka kazina muntu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Maître Janvier Bigirimana aserukira umuhari mpuzamakungu uharanira ko ibintu bihinduka Tournora Page yahungiye Buraya. Harimo kwerekana yuko guverinoma yiwe igiye kubandanya ivyo Nkurunziza yakoze. Narya tuzi yuko ubu Bunyoni yarasanzwe ari Somambike na Nkurunziza. Ubundi butumwa bugira kabiri kumbure bishobora kuba bijanye no kwerekana yuko umugambwe CNDD-FDD ukiri hamwe. Ubutumwa bugira gatatu novuga yuko ari ubutumwa bunababaje cyane ku bantu bahohotewe, ku bantu babuza ababo, ku bantu bacinyijwe, bangajwe n'intwaro. Bishobora gutuma abatavuga rumwe na leta babandanye bahohoterwa. Tukibaza yuko ivyo gutahukana impunzi vyovyo bisa nk'uko bicaye bakure nk'ukwezi. Ivyo kwibaza yuko nk'uko Ndayishimiye yabivuze ngo hobaho leta mvyeyi, vyovyo bica biba nk'umugani. Abo bategetsi bamaze kurahira, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye asohora ingingo zibiri zibagena mu mabanga yabo. Ibibanza vy'icegera ca mbere n'ica kabiri vy'umukuru w'igihugu vyarafutswe n'ibwirizwa shingiro rishasha. Abahora muri ivyo bibanza Gaston Sindimwo na Joseph Butore bagiye kuba bashinga amateka baserukira intara bavukamwo, arizo igisagara ca Bujumbura kuri Sindimwo n'intara ya Cibitoke kuri Butore. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Mu Rwanda, bamwe mu baturage bo mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda baravuga ko batishyurwa amafaranga y'imirimo bakoze mu iyubakwa ry'umupaka wa Bweyeye uhuza u Rwanda n'u Burundi nyuma y'imyaka 5 yose bakoze ako kazi. Umunyamakuru wacu Temistokle Mutijima yaganiriye nabo maze ateguriye inkuru. Abo baturage bavuga ko kuva imirimo yo kubaka umupaka muto wa Bweyeye yatangira mu mwaka w'ibihumbi 2017 kugezana n'ubu batarishyurwa, kandi ibikorwa byose byari biteganijwe gukorwa kuri uwo mupaka byararangiye. Igihirahiro bahejejwemo bavuga ko kiri hagati y'ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe imiturire kizwi nka Rwanda Housing Authority cyubakishaga uwo mupaka ndetse na rwiyemezamirimo weguriwe isoko ryo kuwubaka. Twakoreye rwiyemeza bita Twagiramungu Alphonse, twumvikana ko bazatwishyura ari uko nawe Rwanda Housing yamwishyuye. Tubaje Rwanda Housing itubwira ko Alphonse yamwishyuye. Alphonse nawe akatubwira ko Rwanda Housing itaramwishyura. None rero twabasaba ko mwadukorera ubuvugizi kugira ngo twishyurwe. Baje Rwanda Housing bavuga ko bamwishyuye amafaranga yose nta deni bamusigayemo. Noneho twongeye kumubaza aravuga ngo nibo bayafite. Nabo twababaza ngo niwe. None nkabangira ngo muturenganure kubwako karengane. Amafaranga abo baturage bishyuza yose hamwe bavuga ko asaga gato miliyoni 70 mu mafaranga y'u Rwanda. Ayakubiyemo y'abakoze imirimo y'ubwubatsi mu buryo bwo gupatana, nabo bakishakira abakozi ku ruhande, ariko hakabamo n'ayabagemuraga ibikoresho by'ubwubatsi byifashishwaga. Jewe ubwanjye n'abakozi twakoranye ko ari 12 bandimo miliyoni 6,640. Kandi ubwo mafaranga ni inka zo mu rugo nagurishije, nta madeni nafashe muri sako. None ubu jewe nsigaye nk'umuntu wabasubiye inyuma ku buryo budasanzwe, byangizeho ingaruka no mu iki cyorezo cya coronavirus. Tubereye aho dutyo, kandi amabanki nayo yavuze ko agiye guteza aho dutuye. Ikibazo cy'umwenda abaturage bafitiwe cyakunze kugaruka kenshi mu nama abategetsi yaba bo ku rwego rw'intara yewe n'abo ku rwego rw'igihugu babaga bakoresheje mu Bweyeye. Aba baturage bavuga ko hari n'ubwo bakoreshwaga izindi nama ku ruhande bakizezwa ko bagiye kwishyurwa mu rwego rwo kubakumira kongera kukibaza. Ibyo ariko n'ubundi bikarangira nta gikozwe. Bakoze ikintu cya tragite cyo gushyira kuri telefoni message ivuga ngo ntimubaze umuvunyi kuko amafaranga yaraje murahembwa. Birangiye dusanga byari ibihuha. Icyo kintu kiratubabaza. Cyagiye cy'umushyikirano tuzi ko tuzakibaza mu mushyikirano, wana ikiraza iratuga amafaranga tugiye kubishyura, ati ndetse ntabwo tuzayahereza n'uriya mugabo tuzayabaha. Batujyana ku murenge, baratubwira ati mugende ku murenge mukora mari muyobozi muri Rwanda Housing, ati niyagera ati tuzahita tubaha amafaranga yanyu. Ubwo biherereye ku bakoze mu buryo bwo gupatana imirimo mu iyubakwa ry'uyu mupaka wa Bweyeye, bariko ikibazo gifite ubundi buremere. Ubukene basizwemo n'iyo mirimo buriyongera ku gitutu cy'abo bakoresheje babishyuza kandi nabo batarishyuwe. Ni by'ukuri abantu ufite amafaranga
amafaranga bose hamwe n'abantu bagera mu 110 hari abakozi bakoresheje imbaraga zabo 96, abazanye amabuye, abazanye imicanga, abazanye konkate, bose urateranyije bari mu 130, baba bari kumpamagara abaza kunshaka mu rugo bagasaba rero inzego nkuru z'ubutegetsi guhagurukira iki kibazo bakishyurwa. Ubu nta kintu dufite, ibintu byose twarabitanze turabiteza, none abakozi twakoresheje baturaza ku nkeke, ntabwo tubona uko tubabwira. Twabasabaga rero ngo mudukorere ubuvugizi kuko iki kibazo kimaze igihe kirekire cyane, kimaze imyaka 2 n'igice batwizeza ibitangaza ntibibe. Ubu mbonye perezida wa repubulika n'ibyambera byiza nkamubaza nimba tugiye gupfugwa gashibago tuzuze ubu ntibuge inyumba n'ataye ubwenge. Icyo bazivunya nuko leta y'u Rwanda n'indirenganura abanyarwanda n'ukuri turenganura. Yaba abategetsi ba Rwanda Housing Authority yubakishije uyu mupaka ndetse na Bwana Twagiramungu Alphonse wahawe isoko ryo kubaka, nta n'umwe washimye kugira icyo avuga kuri iki kibazo cy'abahakoze ntibishyurwe. Inshuro zose Ijwi rya Amerika yagerageje kubavugisha ku mirongo ya telefone ntizitabwaga, ndetse n'ubutumwa bugufi twabandikiye ntibabusubije nubwo byagaragaraga ko bwabagezeho. Ikibazo cya ba rwiyemezamirimo bambura abaturage si gishya haba mu karere ka Rusizi ndetse n'ahandi hirya no hino mu Rwanda, kuko gikomeza kugaruka mu by'abategetsi bakuru muri guverinoma basabwa ibisobanuro mu nteko ishinga amategeko uko umwaka utashye. Ni ikibazo kandi cyanagarutsweho mu nama y'igihugu y'umushyikirano iheruka mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 yategetse ko hafatwa ingamba zihamye zituma abaturage bakoze imirimo mu nzego za leta n'iz'abikorera bazajya bishyurwa ku gihe. Kuri aba basaga 150 babweyeho ariko hakumvikana igisa n'urujijo ndetse no kwitana ba mwana ku mpande zirebwa no kubishyura mu gihe bo barwana n'ingaruka z'uku kwamburwa. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Turacyari mu Rwanda, aho abadepite mu nteko ishinga amategeko basaba Minisiteri y'ibikorwa remezo gukemura ikibazo kigaragara mu iyubakwa ry'imihanda bidindiza ubuhahirane bw'abaturage mu gihugu. Iyo minisiteri iravuga ko ubushobozi bw'igihugu ari buke. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagiruwubusa arakomeza inkuru. Ibibazo by'uruhura abadepite babonye mu ngendo baheruka gukora mu mpera za 2019 no mu ntangiriro z'ibihumbi 2020 nibyo Minisitiri w'ibikorwa remezo Ambasaderi Claver Gatete yasabweho ibisobanuro mu magambo ku ngingo y'imihanda. Minisitiri w'ibikorwa remezo yabajijwe ku bibazo by'imihanda idahagije mu gufasha abaturage mu buhahirane, iyubakwa mu buryo butujuje ibisabwa igahita isenyuka n'ibindi. Mu bisobanuro yatanze ku bibazo abadepite babonye hirya no hino mu gihugu, byumvikanye ko bitabanyuze nk'aho Depite Gloriose Nyirigira atanga urugero ku muhanda wa Kayonza Rusumo wubakwa icyarimwe unasenyuka nk'uko babibonye. Umuhanda wa Kayonza Rusumo twarawusuye, ariko igitangaje wari utaranuzura, ariko aho bakoze ibigori zaramaze kwangirika, yewe no ku ruhande rw'umuhanda waratangiye kwangirika. Kandi twari kumwe n'abayobozi b'akarere bakatubwira bati nta jambo dufite turabibona, ariko nta kintu dushobora kubikoraho. Abantu bakavuza induru. Ubwo no kuvuga ko igihe cyo kugira ngo utahwe burundu ku mugaragaro bazazana akantu bashyireho ka maonesho, ubundi nyuma y'umwaka umuhanda w'uburangiritse. Uyu mudepite na bagenzi be barimo Depite Jean-Claude Nezimana bakavuga ko hari bimwe mu bituma batanyurwa kuko ibibazo bikunze kugaruka kenshi, bakanagaragaza ko hari indi mihanda mito mito yegereye umujyi wa Kigali yagombye kubifasha abaturage mu buhahirane. Icyatumye ntanyurwa ni kimwe, ese tuzahora muri muzungu? Niba umuhanda wakozwe, kuki abantu badakora inyigo irambye ngo umuhanda tumenye ngo urakozwe urarangiye twimukire ku kindi? Hari umuhanda nanone twabonye kandi twabonye mu ngendo z'abadepite winjira muri Kabuga ujya upfa uri mu murenge w'Urwamagana, kandi hari ahantu hari ubuhinzi, kimwe n'indi mijyi mito cyangwa centers ntoya zinjira muri Kigali zifite ubuhinzi. Iyo mihanda yari ikwiye kuba yitabwaho no kwitabwaho mu buryo bwa kaburimbo, ariko ku buryo abantu bashobora guhahirana na Kigali mu buryo bworoshye. Mu bisobanuro yahaye abadepite, Minisitiri w'ibikorwa remezo yumvikanye muri rusange avuga ko amikoro ku gihugu ari make, afatiye ku mihanda yo ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'uturere igomba gusanwa gusa. Akavuga ko ibintu byose bitakemukira icyarimwe. Byose biragenda birenga miliyari 100 ku bikorwa remezo gusa, ariko ayo ngayo nayo gusana. Ntabwo twashyizeho imihanda ubu ngubu iri ongoing, ntabwo twashyizeho imihanda yindi, harimo puregezanya kwa Perezida wa Repubulika, harimo n'indi mihanda twifuza. Nawe wajya kubona ukabona dukoze imihanda, dukoze ibyo gusa, n'ibindi byose twabihagarika kuko ni amafaranga menshi. Minisitiri w'ibikorwa remezo agakomeza yibutsa abadepite ko nk'uko babizi ingengo y'imari ari nabo bayitoye mu mwaka w'ibihumbi 2020-2021 ingana na miliyari 3.2 bisaba gusaranganya mu nzego zose. Ngira ngo ni mu mwasuzumye budget mwabonye ukuntu yari iteye. Kugira ngo dufate ayo mafaranga yose rero uvuge ngo yashyize mu kintu kimwe biragoye kugira ngo ujye gukemura ikibazo runaka. Nagira ngo mugiraho ntangirira kugira ngo mvuge yuko ibintu bimwe turimo dukora hano nibyo tugenda dukora progressive tukazageraho twifuza
kubera ko amikoro yacu ntabwo aragera aho twifuza. Muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka w'ibihumbi 2019-2020 igaragaza ko ingengo y'imari ya leta yakoreshejwe, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Bwana Obadiah Biraro, iyi minisiteri y'ibikorwa remezo iza ku isonga muzatunga agatoki ko zakoresheje umutungo nabi na cyane mu bigo hafi ya byose ifite mu nshingano. Akavuga ko nko ku kigo RTD gishinzwe kubaka imihanda n'ibiraro kitabikora uko bikwiye bidateye kabiri, bikaba birasenyutse hatirengagijwe n'imihanda iba yaratangiye kubakwa barwiyemeza mirimo bakayita itarangiye. Muhanga Karongi warakozwe, ariko nyuma y'imyaka nk'itatu harimo umuhanda warapfuye biteye ubwo ni ukuvuga bari for money durability biteye ubwo. Umuhanda Pindura Bweyeye Nyungwe naho murabona yuko twasanze ufite ibibazo drainage, nubwo ntari engineer, ariko umuhanda iyo utawukoreye drainage, please investment wakozemo yose it is zero sum game. Kuri minisitiri w'ibikorwa remezo akavuga ko uko abadepite babyifuza na guverinoma ari uko, ariko ikibazo cy'ingutu kigakomeza kuba ubushobozi na cyane ko abaterankunga bagenda bagabanuka. Akavuga ko nk'uyu mwaka nta muhanda mushya uteganyijwe kuzubakwa. Nk'uyu mwaka ugiye kureba wasanga nta n'umuhanda twongeraho kubera amikoro uko angana. Tugomba kubona tugasana ibiriho tugakomezanya n'ibyari bihari, ariko nta muhanda wundi mushya wiyongereho. Ariko kugira ngo tubanze dukore consolidation, nawe ushobora kujya mu mihanda mishya ugasanga n'iya mbere yangiritse ntabwo uyisubiranyije. Mu buryo bw'imibare u Rwanda rurabarura imihanda ifite ibirometero 38,000 irimo imihanda ya kaburimbo irenze 2,000. Gusa mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana ruswa mu bikorwa remezo, ingaruka zikaba kubaka imihanda idashyitse cyangwa itujuje ubuziranenge, aho umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yigeze kwiyama bahabwa kubaka imihanda ya kaburimbo bikarangira bubatse imihanda yisutuyira tw'abanyamaguru. Kubera ibiza bidasanzwe akarere kagize mu mwaka w'ibihumbi 2018 ku rwego rw'igihugu, harabarurwa intindo 48 zangiritse ndetse n'iziri ku rwego rw'uturere 130 zangiritse, zose zikeneye gusanwa. Wagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Dusubire mu Burundi, aho abayobozi b'insengero mu gihugu barimo kongera ingamba bafatira abayoboke babo mu kwirinda virusi ya korona kurusha uko leta irimo kubikora. Ibindi kuri iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, murabigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Iki kibazo cy'ukuntu amasengero ahanganye n'ikiza cya korona kiribonekeza muri za diocese zitandukanye z'igihugu. Twohera muri diocese Katolika ya Ngozi. Kuri w'Imana uheze, Padiri mukuru wa Paruwasi Ngozi Silas Nyandwi yatanze itegeko ryo gusomera abakristu kuva ku w'Imana uza ati abantu bazosubira kwicarana barenga 6 ku ntebe imwe yahora yicarako abantu 8. Mu kugabanyuka kugundana hatekanijwe kongerezwa imisa. Ubu hazokorwa imisa 4 ku misi y'Imana mu gihe zahora ari 3. No maparuwase yo muri diocese ya Bujumbura nayo nyene nuko. Paruwasi Kanyosha iherutse gusanura isengero kugira ironka higabaniriza intebe zirundanye mu isengero. Bagira ko bongereza imisa zijya kuri 5 zahora kuri 4. Abana babaye barahagarikwa kuza gusenga kuko bigoye ko bakurikiza amategeko. Padiri Mugirente Toma niwe yirongoye. Hariho n'ibibategeka araba abandi baza mu misa, hari nk'abaririmbyi turabafasha kuko nabo nyene n'abakristo bacu, kugira ngo haza abaririmbyi bake baririmbira umwe wese kuri mikoro yiwe, kugira ngo ntihave ibenyanduruko yo guhana ico kiza. Hari n'izindi ngingo twafashe mugabo nizo batubwiye, haba muri leta haba muri Eklezia Katolika, zo kureka amanama adakenewe, zo kutagenderanira ngo tuve ngaha tuje mu yandi madiyoseze tuje kuramukanya canke baze kuturamutsa, kuko yoba intango nyenda muvano yo guhana ico kiza. No kugira sensibilisation, kumenyesha abakristo tubumvisha ko ico kiza kiriho, ko twocirinda mu gukurikiza amategeko leta iduha. Ingingo ruhasha mu kugwanya umugera wa korona zitanguye gufatwa mu masengero menshi ya Katolika, inyuma yaho bisa naho bigaragariye ko hari umupadiri mugenzi wabo Padiri Clovis Nishimwe wo muri Paruwasi ya Rumonge yahitanywe n'uwo mugera. Haraheze indwi 2 n'ubwo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu butamuvuze. Si mu masengero ya Katolika gusa haboneka ukongereza inguvu zo kwirinda korona. Amakuru duhabwa n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nuko no mu masengero y'abaporoti nka Life Center iri muri quartier ya Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura nahone igerageza gutandukanya umuntu n'uwundi iyo bicaye mu isengero. Ku isengero ry'umwungere mwiza Bomberger riri mu buraruko bw'igisagara muri quartier ya Ngagara naho nyene nico kimwe. Amakuru duhabwa na bamwe mu bahasengera nuko hari misa 2 abantu barenga 3,000 bahasengera bagabo umwe ku 2 bivanye nuko iyo sengero risanzwe ritunganijwe mu burongozi bw'abakristu. Gutyo abakristu ntibaheza ngo bahurire mu misi imwe. Ikindi abakristu ntibaherezanya agakoko batangiramwe imperezwa nk'uko vyahora. Barahaguruka bakagasanga aho kashizwe kugira baterere mu imperezwa zabo. Bamwe mu bakristu
bayaze n'isoko ryacu ariko batatanze ijwi bavuga ko bashima izo ngingo zafashwe mu masengero amwe kuko zituma bajya gusenga atamakenga bafise yo kuhandurira umugera wa korona. mu ishyirahamwe rihurikiyemwo amasengero amwe CNB babona ko ari ngombwa indongozi z'amasengero zitayeho amagara y'abantu. Umunyamabanga mukuru muri iyo shyirahamwe Sylvestre Bizimana yabivuze mu nama yabaye kuri wa gatanu heze mu guhimiriza abajejwe intwaro ku ngingo zo gukurikiza amabwirizwa y'isuku. Mu bintu amashengero n'amadini bajejwe harimo n'iby'amagara y'abantu, kuko umuntu kubemera tuvuga ko umuntu akwiye gutera imbere mu buryo bw'impwemu, umushaha n'uburyo bw'umubiri. Mu rurimi rw'abanyamahanga rw'igifaransa le développement holistique, no kuvuga umuntu atera imbere mu bico byose. Hama kandi twisunze na Yesu yari afise ministeri yo gukiza abantu, yarasengera abantu. Hama kandi ntidushobora kuvuga ubutumwa ngo abantu babwumve bagwaye. Ubutumwa dutanga nuko hariho inyigisho nyinshi zica ku binyamakuru ico bita les réseaux sociaux, tugahimiriza abantu ko badakwiye gukurikirana inyigisho zica kw'ibyo binyamakuru. Ikindi twagomba gusaba nuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bukwiye kuza buratanga inkuru kenshi kugira ngo abene gihugu bamenye uko ibintu byo kurwanya ico kiza biriko biragenda. Ariko rero amasengero menshi biracayagoye gushiraho ingingo zituma abantu bategerana. Zimwe mu nsiguro zitangwa na bamwe mu ndongozi z'amasengero n'ubuto bw'amasengero bigata ko ntibashobore gukora imisa nyinshi kubera ubukene bw'abayisoma. Umunyagihugu atashimye gutanga ijwi ku isoko ryacu abona ko henshi mu masengero abantu bakirundana kubera ko leta itarashinga nk'itegeko ko abantu bategerezwa gusiga imetero hagati yabo no kwambara agafukamunwa. Ariko bamwe mu ndongozi z'amasengero barigwanako. Amakuru dukura ku isengero ry'umwungere mwiza Bomberger nuko kuri wa kabiri ndwi heze bikozwe kuri umwe mu baganga bahasengera kugira asigurira bamwe mu bakristo barongoye abandi mu migwi ikoraniro mu makartier ibijanye n'uyu mugera n'ingene boshiramwo umwete mu kuwirinda. Umunyamabanga mukuru muri iryo shirahamwe CNB Sylvestre Bizimana asaba leta kugwiza inyigisho. Hariho inyigisho nyinshi zica ku binyamakuru ico bita les réseaux sociaux, tugahimiriza abantu ko badakwiye gukurikirana inyigisho zica kw'ibyo binyamakuru. Ikindi twagomba gusaba nuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bukwiye kuza buratanga inkuru kenshi kugira ngo abene gihugu bamenye uko ibintu byo kurwanya ico kiza biriko biragenda. Kugeza ubu abantu bamaze gutangazwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ko bandiye umugera wa corona baharugwa ku 144. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze muri wa mwanya tubagezaho ibyabaye mu mateka itariki nk'iyi ukwezi nk'uku mu mateka habayeho, turagezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1998 mu masaa 6 n'igice ku isaha yo mu gihugu cya Algeria, imodoka yari itwawe n'umuririmbyi w'icyamamare Lounes Metoub yahagaritswe n'abantu bitwaje intwaro ageze mu karere k'imisozi miremire mu burasirazuba bwa Algeria. Imodoka ye ikimara guhagarara, abagezi ba nabi bayisutseho urufaya rw'amasasu. Lounes Metoub ahita apfa, umugore we Nadia Metoub barakomereka kimwe na baramukazi be babiri. Nyuma y'amasaha make urupfu rwa Metoub rwari rumaze kumenyekana, maze abantu ibihumbi bafite uburakari bwinshi bahurira ku bitaro yari yajyanywemo mu buruhukiro. Hashize icyumweru cyose igihugu kiri mu midugararo